Tabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndabifuriza umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'umunezero muri mwe. Haleluya. Umunsi udasanzwe tukibandanya kuvugana kuri mpwemu yera, abari mu mpwemu yera, ivyo abakoresha, ivyo abashoboza, uko abigenza mu buzima bwabo. Tanguye igice ca 41 mu murongo 38, Farao abaza abo bishikira biwe ati twobona hehe umuntu ameze nk'uyu arimwo impwemu y'Imana. Igihe Yesu yabwira abigishwa yuko ivyo babera vyiza yuko aruko yogenda, ntibigeze bamutahura. Baramukunda ariko hari ahantu batashika, baramwumvira ariko hari ahantu batashika. Impamvu yavuga ngo ivyo babera vyiza nuko nogenda nkabarungikira umwitsa, kuko nintagenda ntazoza, nuko yarazi yuko igihe bazoza kumufata, Petero naho avuga ko amukunda azomwihakana. Mwibuke yuko igihe baza kumufata yafashe inkota aca ugutwi muri bamwe baje kumufata, Yesu agusubizaho. Bivuga ngo yaramukunda, cyari ikimenyetso cyo kumugwanira. Ariko hageze igihe cyo kumucira urubanza yaramwihakanye. Kubera iki? Kubera mpwemu yera atari muri we ngo amubeko. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati ivyo babera vyiza nuko nogenda. Haleluya. Biri muri Yohana 16:7. Rero kugira ngo abantu bavuge ivyo nuko mpwemu y'Imana kuzako, kugira ngo urushirize kugira urukundo nuko mpwemu y'Imana rugusukamo, kugira ngo ushobore kuronka inkomezi nuko mpwemu y'Imana ziguha. Rero ndakwifuriza uno munsi abantu baze bamenye ko mpwemu y'Imana ari muri wewe, kubera wamwemereye, kuko wamwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko mpwemu yera yakujemwo akakuzako akagukoresha ibitangaje abantu. Ndabikwifuriza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.